birumvikana nk'umuntu asanzwe amuzi urashaka kuvuga ati je kubganje bimeze gutya anye na gucyanya ariko nikibuza yuko umuntu nawe yokuri ibyiza bingana gute kumura mvuga nawe said ya uko niko bimeze kuko na Yesu umwana w'Imana yarakoze ibitangaza byinshi ariko ntibaretse kumubamba ku musaraba. Abashatse kuvuga ati Big Fizzo ari muri bamwe batumye benshi baririmba cyane gose kandi muri abo new generation muri abo benshi nagendi na urimwo like ariko nikibuza ko wamutuka tikosa sura pate zegembe malovu kajaliwa vyote nubwata nyambi tabura gaonzi she so beauty natabasamu kila nikiwa naye siwezi ota nikiachana naye bebe navyompenda navyonipenda tunapendana she have gwede akipita na chamaru wede wala inampenda Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibaza ndashambwa muri industry of Buja Flavor. Nkuko tumubikora reka tuze dukengurukira Imana, hama dusura dukengurukira abakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude, wherever you are, uri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ndakubwira ati ndakunda cyane kandi ndakwifurije yuko kwamana ama blessings novuga yuhoraho Imana izo kwamiguhezagira novuga we n'umuryango wawe. Yes, ndakwibutsa kandi yuko gira subscribe. Nimba maze kwigira fresh, niba utarayigira naho gira subscribe hama kugira ngo turonke novuga baba followers, turonke novuga baba subscribers benshi cyane turonke novuga kagashimwe ka silver ibihumbi jana ko turiruka ko turabe ko mu rukuno kwezi kohera tumaze kwiza bya bihumbi jana by'aba subscribers kugira ngo twebe turonke agashimwe ka silver tuje mu rwa rutonde rw'aba YouTuber cyangwa nk'abantu bakorera kuri YouTube cyangwa nk'ama TV online akorera kuri YouTube asanzwe amaze gushikana ibihumbi jana by'aba subscribers. Yes, uno munsi rero ndi mu bwame bwa Bantu bwoy. Yes, kumbure ndi kumwe n'umuririmbyi yabikoze neza cyane kandi yabikora neza kandi azokwama bikora neza kandi aracabikora neza cyane ni Msamaria. Yes, ni Msamaria Danilo kumbure aza kutubwira byinshi cyane kubyerekeye akazi kiwe n'ubyerekeye umuziki wiwe mushasha ariko gusohora mbaga wibaza ko ari kubera iki yashimye gusohora indirimbo ko turazi yuko muri Bantu bwoy barinzi basohora indirimbo umenye ko mu nyuma haba ari ibyindi byinshi cyane kumbure biba byagiye nyene kumeza avuga ati reka dusohori inye mbega wibaza ko ari kubera iki yahisemo gusohora ijya anya araza kutubwira byinshi araza kutubwira ruvuga Msamaria aza kudusigurira n'impamvu yahisemo gusoma ijya ndirimbo n'impamvu yahisemo gukorana nuvuga no director nuvuga tushitse kwita Jonela kumbure reka tumuha kanya baramutse hama araza kubabwira kubyerekeye umunsi we kwanza bikoye bro ya fresh birazane ndashimuraho kabisa yego cyane Msamaria ariko araririmba mu ndirimbo like umenga ntatsi kirundi nibyo benshi bibaza ariko ikirundi ndakizi kuko ndi murundi navuke mu Burundi ikirundi sinoreka kukimenya yego bisazaga Ebane salama kabisa. Fresh. Nashukuru Mungu. Shwari kabisa. Yes bro, naona kwanza umependeza. Asante sana kabisa. Asante sana. Murakoze cyane. Lakini Bantu bwoy mko na mfisi defo ma. Niko twabaye. Bibukuru hari. Twe niko twabaye. No defo za kupendeza. Ya kama kawaida. Kabisa. Yes, ni Msamaria kwanza uno musi kwanza musi kuri Msamaria uko genda gute? Ya uri kugenda neza cyane gose kiretse yuko nari maze imisi nameze neza nyine akagwara kari kantembere ariko ubu meze neza yego. Msamaria aragwaye ibiki? Ya kara kamareriya nyine gasanzwe yego. Yes, ariko nizire ko byagenze neza cyane. Yego byagenze neza kabisa. Cyangwa ariko witegurira ukuntu indirimbo yawe bazoyakira nuvuga abakunzi b'umuziki ndo. Icyo nicobura kuko wari umwanya munini gose ntarekora igikorwa urumva citirirwa Msamaria. Ni nk'ihe jambo nuvuga Msamaria yovuga nk'ushimira nk'abasanzwe bariko aramukurikirana nk'abashashe batari bazi Msamaria. Ijambo novuga no basaba kwanza ko bogenda bakakora subscribe kuri channel yanje ya Msamaria Daniel bakamfollowinga ku ma social media yanje yose TikTok, Instagram, Facebook n'ahandi nyene Twitter nyene nkuko kenshi kintu cyambere no basaba nka nabashimira ukuntu baje kuntera iteka kunshigikira kandi. Yes, abanyarumongo babwira gute bro? Kugatumba muhira. Abantu bo muhira ikintu no babwira nuko
nta bintu byinshi no bavuga kuko ndazi yuko banshigikiye ndabizi gose ndazi ko banshigikiye kurusha kandi n'ubu bakinshigikira bazobananya banshigikiye yes abo muhira ateza ko bagushigikira misi bakufata mu mugongo ati mbega jenja nibaza ikibazo nakivuze novuga no mu gutangura ati mbega kuri Kim Msamaria yahisemo gusora kwanza my only one najua kunyuma kuna zingine huko nyuma kuna pini nyingi kali sana kabisa ikinobwira abafanzi nuko vuba nkuko nakoze my only one nuko inyuma y'i hariho ibisumba my only one kandi bikomeye cyane kabisa ama icyatumye mpera kuri my only one nuko indirimbo je ubwanje kwanza narayikunze ubwanje so kuvuga ngo izindi sinazikunda ndazikunda gusa narayikunze maze kuyikunda nawe turi mu muryango bavuga ati igikorwa kimeze neza reka duhere kuri iki ndakeneye kumenya umunsi wa mbere uyumvisha ruvuga mugani Desire Bantu boy Desire tous better than them yavuze guti icambo giye udakiri kumva ariko mbye iti yajana cheka uravyibutse mu bisanzwe uri umuvyeyi warungise nk'umwana ku ishuri ukabona amanota ariko araronka mu bintu aba ariko arakora mu vyigo aba ariko mu bibazo aba ariko arakora ku ishuri ukabona amanota ariko araronka biragutera intege nyinshi cyane cyo kumushigikira ugaca umuha amakuraje menshi gose byagenze nkuko mu cyama nkuko gere asema kuboko mkali nataka kusikia lo neno amesema aje kiufupi ni kwamba ni lazima yani ilikuwa ni lazima kwanza aisikie kwa sababu sisi nikatoa ngoma asisikie lazima asikie na kishasikia lazima tuwe pongezi kwanza aseme bana hapo ni fresh sana naona sijakosea mimi kukusajili Bantu boy sijakosea kabisa yes kabisa urumva yuko like kubwira ati ingabirano iri dandaza like kama ushakuwa na talent kila mtu atapasha kujua kama uko na talent set na mu gihe ubuzi kushoboye nishobora kubura umuntu agushigikira yego kabisa urabitahura rero impamvu kuba Fiza gushigikira ndabitahura kuko sinovuga ngo ndafise impano ngo isumba izabandi gusa nyene hamwe nyene umuntu ahisemo ugufasha agufasha yes uno musi uriko urafashwa na Fizo ariko like behind hari abandi bamutahura kundi kuntu izo comment yo kubwa uzitahura gutabana ubumva gute wewe barafise impamvu bo bafise impamvu bamutahura uko sinobinjira kuko sinzi igituma bamutahura uko bamutahura gusa jewe vraiment ni umuntu mwiza cyane gose kabisa guys novuga like birumvikana nk'umuntu asanzwe amuzi urashaka kuvuga ati je kubganje bimeze gutya anye na gucyanya ariko nikibuza yuko umuntu nayo yokuri ibyiza bingana gute kumva mvuga na said uko niko bimeze kuko na Yesu umwana w'Imana yarakoze ibitangaza byinshi ariko ntibaretse kumubamba kumusara abashitse kuvuga ati Big Fizo ari muri bamwe batumye benshi baririmba cyane gose kandi muri abo new generation Fizo muri abo benshi nagendi na urimwo like ariko nikibuza ko bamutuka icyo nicobuza tena wa Tanzania walisema mti mwenye matunda ndo upigwa mawe mti mwenye matunda mazuri ndo upigwa mawe kabisa yes Msamaria kadusubira ku ndirimbo ati mbega Msamaria why washimye gukorana na John Lar kuriki wahisemo gukorana na John Lar ko tuzi ko hari na benshi cyane kumbere baba bakora neza nka John Lar nyene kuriki wahisemo gutora John canke byavuye muri management mu bisanzwe hajya iyo indirimbo bigomba isohoke hava amaide muri management akava n'amaide ku muririmvyi ariko nkajewe ubwanje narashimye kandi n'umuntu namye nifuza gukorana nawe kuva kera yego ni nayo mpamvu yatumye ntangura gukorana muri rusange urabona ko video yagenze nkuko wari ubishaka cyane hari byabuze cyane gose byagenze neza cyane gose nkuko nabishaka nkaba mboneyo nakanya kumbwira ati
Junior big up sana. We no masana. Kabisa we atari sana. Atari sana. Yes, arakora neza cyane bigiye abikora neza cyane novuga mu ba director ko byitwaramo neza cyane muri no myaka turimo like ko byitwaramo neza cyane General tumushyiramwo. Yes, ariko kuri ndi ruhande umuntu cyimva ati mbega byagutwaye buryo bungana gute novugaga Msamaria ku bwawe ku byo wari witeze ko turabona ni video ifise quality ni video imeze neza novuga ifise script nziza like imbereka neza cyane byagutwaye buryo bungana gute byerekeye byumviro like ushizemo n'amafaranga n'uburyo. Ya ku kibazo kijanye n'uburyo icyo ntacyo bivuga ko cyane kuko ni kibazo cyega management je mucyamake ni hamwe nyene wewe baraguteguza ati tuzokora umunsi n'uyu hanitegura ariko kubwo urashavuga ati je clip ndayiravye vraiment muri management baba baratanze nk'amafaranga ngana gutya. Okay ngereranije n'amafaranga yakoze oya kwanza reka tuvyihoze nitwiteza abantu cyane kabisa ariko turabona ko ari clip vraiment iri kuri niveau hejuru bro mu bisanzwe n'abantu baravyija clip bavuga ati ja clip bene nyene barashobora kugiranya bakavuga ati ja clip yoba yatwaye amafaranga ngana gutya kabisa reka tubirekera abafana bajije reka tubirekera abafana bajije ni mu mamiliyoni vyari vyose ari Julie camera penyewe ku ikodi ni malaki ka urabijua rikizana kabisa yes reka kubera tubirekere abafana aribo bajija ariko rizere yuko mugume muyikurikirana cyane mugene novuga kuri YouTube ya Msamaria Daniel bagire subscribe kandi bagire n'ama comment menshi even ntibavyibagire kuko ni ibintu nkenerwa mu gushigikira umuririmvyi. Yes, turavugana muri briefing na Msamaria akubwira ati je kubganje ubwira nshikane 1000 cyama views ku munsi umwe vyarango ariko right now ndabona umenga vyabaye inshuro 5. Ni ikintu cyantangaje cyane kuko ni ikintu ntari niteze kuko je nabimenyereye nshize ko indirimbo kuri channel yanje narashobora gupigana dejuru atagihumbi Ufise ariko byarantangaje cyane mbonye nyene mu mwanya muto nkabona nyene cyagihumbi nahora ndirira umwanya muremure cyagiye ko mwanya muto cyane navyo gabigenze umunota mike kindi kiragiye ko bari bibiri ubu tugeze kuri 5 na ni ibintu biryoshye cyane gose byo kwishimira mu cyama. Yes, urabona ko Msamaria asa nuko n'umuntu novuga aryohewe cyane kandi nivyo byiza cyane iyo ukoze biba bisaba ko umuntu agushigikira gushikana ku indi steps ibyo nega Msamaria. Yego kabisa. Ariko twizere ko utazokwigera novuga unatuangusha kaka. Si waangushi kamwe na wahidi kabisa. Mimi kama kawaida yangu kama jinsi ambavyo nafanya kazi na kwa jinsi ambavyo nimepata support kubwa ni lazima nifanye mambo makubwa zaidi kabisa. Sasa Msamaria ni kibazo nifuza kubaza today uri muri Bantu boy mbega urimvira ko jizova muri Bantu boy? Mu bisanzwe ikibazo nk'icyo numvumenga ntakintu kivuga ko cyane twisunge kwanza ibikorwa kwanza tumanze turayi ibikorwa kwanza kabisa ivyo navyo ni ivy'imbere ariko twizere ko jewe mu ntegurozi wanje nta kintu nk'icyo wategura uzoka muri mu Bantu boy every day forever imyaka yose man tuko wafana wa Bantu boy hapo kuna watu wanatufata hapo sisi tuko dukunda muziki ndushaka ifike maybe munsi tutafuti zina tunasikia Msamaria amefanya mavurugu mimi siwezi nikasema chochote kuhusu kuondoka kwa sababu ndo kwanza ningali naanza na sijawa na wazo hata kidogo na kusema eti ni juzula sijawaza hicho kitu kabisa na siwezi kuwaza kabisa. Guys nani vyo vyiza cyane twagomba twumva ivyimviro vya Msamaria eske n'umuntu azokamana karamata no vugana Bantu boy katurumva yuko biri muri wewe kandi bizogenda neza ivyo Msamaria cyane kabisa. Abanyarumonge oye vipi walikuwa comment gari gari watu wa nyumbani bambwiye ati niwa garuka niwaza mu Rumonge yebagabo kama kawaida yetu migebuka kama 200 kabisa ni keke kabisa les kandi urabona ko bigutera iteka kandi uvuga ati irabatera iteka yani iteka cyane kuko kuba ushigikiwe cyane n'abantu bo muhira
yumva biragutera intege bikakwereka yuko ivyo uri kurakora nabo babiryohera. Yes, nivyo vyiza cyane like utibagire wavuye sio diga Msamaria. Hivi inafika sometimes unarudia nyumbani kweli? Nyumbani ni nyumbani. Afu nasikia kule uko mkali sana na wanasemaga msao kwao ni mtumwa. Mtumwa ndo msao kwao. Afu nasikia kule uko mkali sana. Na hukukoreramwe hariya bro tena kitambo kipindi hata kabla hujafika Bantu bwoy. Ivyo navyo novuga ko cyane kuko bavuga ati aho kwishima ushimwa n'abandi. Yes, reka tuvyakira ati mbega hoho ga Msamaria like abantu bahari gute ko tuzi ko bakunda ibintu byo kuryoherwa show kude kuvita kwaje kweli muri Bantu bwoy hari icyumvire cyuko bazogwerekeza uje guteramisha biwanyu hariya bimeze gute canke like uzokwijana wenyere bimeze gute? Ico cyiyumviro ikintu cyambere kwanza nuko tworinda kwanza ico gihe kikagera ico gihe kigeze ndibaza bizoboneka kabisa kuko ikintu cyambere nishimira ndazi neza yuko banshigikiye abanyarumonge kandi ndizeye nuko yani ikintu cyambere nishimira ndazi neza yuko Bantu bwoy shigikiye banshigikiye nacyo gituma ikintu kivuga ko cyane kuko ndazi yuko kizo. Yes, kwa sasa ndio kubganje novuga yuko fan base igiye kongerekana mbega ugiye kubana gute nabo bantu nyine kumenya ati mbega kugiye kongerekwa novuga visibility ugiye kuba nini ya cyane nyine kumenya like kunazo byitwaramo Msamaria like kuko ari abantu babibamwo ugasanga yakwitwa agiye kwitwara uko atari kwitwara mbega Msamaria kubyo ivyo bihagiye kubana navyo gute? Mu ncamake barayamaze ati amazi arashuha ntibagire imbeho kandi barongeye baravuga ati kama hujui ulipotoka uwezi ukajua ulipokwenda unapokwenda uwezi ukajua hata kidogo. Abandi ko ndasigura ko mu buzima ni byiza kama wibuka iyo wavuye kwibagiye urumva wibagiye iyo wavuye bica bikugora kumenya iyo uri kuraje. Rero abandi ko ndasigura yuko yani hari ukuntu abafanzi bakunda kunyandikira cyane kuri Facebook cyangwa kuri Instagram cyane aho abantu bakunda kunyandikira cyane bambwira ibintu nk'ivyo ati turabona nyene urabona nkaje umuntu akwandikiye message ugacha kumwishura achavuga ati ngo mipanda level ngona kiburi ngo hivi sasa nguna kiburi mu bintu n'amasaba imana yuko iyo ndindi cyo kintu iyo ndindi cyo kintu cyo guhinduka ngo nuko binivo yongerekana. Yes, kuko ari abantu banuvuga batera intambwe nuvuga bagaca bibagira nabo bafashije bro. Nicho chicho nariko navuga nicho chicho kabisa. Kesho utakuwa vizuri tukwitege baro umutima mwizo ko murogera nukuri navuga ati nicho kintu namasaba imana imfashe injimbere nze namane umutima nko Ufise. Tuvyizere Msamaria. Amen. Watu wanabadilika wanabadilika na ndio maana namuomba Mungu awe na mimi kila hatua kabisa. Yes, ko tuvyitege ko bizogenda neza cyane ariko kuri ndi ruhande Msamaria turamubonye muri Bantu bwoy hari izigiye kinini kitari gito kama muri pishana hivi kidogo na ndugu zako wanataka kumaanisha double J na kiriko like abantu bagumye bibaza ati Msamaria kweli ataziba pengo la wale wa jamaa atafanya kweli vizuri kama venye walikuwa wanafanya kweli? Mimi nafanya vizuri kiupande wangu na wao wanafanya vizuri kiupande wao. Kwa hiyo kuhusu kuziba pengo tusubirie kazi tufanye kazi na kazi ndio imeanza. Na kazi ndio imeanza na watu tumechukulia vizuri sana kabisa. Na tuchukulie kama mazuri zaidi yanakuja. Kandi tukitie ko bizoba de plus que ivyo bakoze. Sinavuzuko navuza ati turindire ibikoko. Abafanzi bazogira icyo babivuga. Yes, kumbura twavuze byinshi nuvuga byerekeye muziki wa Msamaria like nukuntu aho yavuye naho ari kwaraja nivyo azobamwo nivyo abantu biyumvira kuri we. Yes, tuvyitege ko tugiye kubona ibintu byiza cyane Ufise wa Msamaria. Nkuko nabivuze ati ibikorwa biri nyuma akari nyuma karahinda. Sasa kolabo na Fizo lini? Mimi naona ipangitoka ngoma kufuata iwe na Fizo. Ndugwe. Okay. Ya kufuata. Maoni langu hilo tu. Hilo ni lako kama ulivyosema. Lakini kwa hiyo muda sijapenda nizungumzie
collab ambazo zipo njiani ama kikubwa tu ni kujua kwamba collab zipo na zinakuja. Tena ziko matata sana. Problem. Yes, kubura like twitege ibikorwa byicane byo kuri no musore kandi ndabasabye yuko tukamushigikira ashike ku indi step kuko numuririmvyi abikora neza cyane je ko bwanje namumenye ataraja muri Bantu boy ariko asanzwe afise ingabirano arazi kuririmba bro uko natalama. Asante sana. Unakuimba bro. Murakoze cyane. Nataka ufanye kazi zaidi zinyuko unafanya kwa siku ya leo. Nishasema akarinyuma karahinda. Sasa like target yako iko wapi? Navuga target yawe imeze gute mu muziki navugaga? Ya target yanje nuko nifuza gushika kure guteza imbere igihugu canje ndabishishije ku gahogo ya eka nibindi byinshi byiza nyene byiza bijanye n'ubuzima nifuza mu ncamake ndifuza gushika kure nyene sinzi nuko no bivuga. Yes, hariyo kure gushika kure ngaha mu muziki ngo mu Burundi canke gushika au niveau international. Bisa nivi. Reka dukore ngaha muhira ama ivyo tuzoshika international. Kabisa. Etape par etape. Pole step by step. Yeah. Yes, kumbure reka tugeze ngaha bro ndagushimira cyane man. Murakoze cyane. Kina kapela kidogo kaka. Eti kosa sura pate zegembe malovu kajaliwa vyote Nugwata nyambi tabura gaonzi she's so beauty. Natabasamu kila nikiwa naye siwezi ota nikiachana naye bebe navyo nipenda tunapendana she have a gwede akipita na chamaru wede wala inampenda kajabaka bro ndagushimira cyane. Asante sana. Yes, twibutsa uvuga platform zawe man. Ya platform zanje zose ni Msamaria Daniel wanditse Msamaria Daniel abenshi barakunda kwihenda bakandika Msamaria bari kwandika Msamaria ni rento. Sasa kuri ko Msamaria kweli na uko Msamaria kweli Msamaria mwema ya kuri Twitter, Instagram, TikTok, Facebook hadi hose ni Msamaria Daniel kabisa. Msamaria anakuambia eti kosa sura pate zegembe kabisa. Msamaria wema au Msamaria wa 2022 noma sana seti kaka noma sana lakini nenda kuri tugire gutere kwa nje tubana mo gamana nuko nyene hako turi bugire barakwambia eti macho wanambana ni nampaka kabisa. Yes, kumbere nuvuga Msamaria kubwira yuko uwo mu following cyangwa mukurikirana je no kubwira yuko kwanda the festival nimba ukora kina kiganiro genda kuri YouTube channel ya Msamaria Daniel andika Msamaria Daniel ugire subscribe hama ugire na comment kandi ucugira na share kugira ngo iyo ndirimbo basi ishike kure kandi turifuza yuko turi muri rwa rugamba ko gufata indirimbo zacu tuzikundisha abandi bazikunde nkuko nabo natwe dukundiza abandi ariko dukora ibikorwa byinshi reka bari ibyo tubashigikire bashike ku indi step bro ndagushimira kandi ubundi murakoze cyane nanje ndabashimire kabisa Rabi kwanza ngaho n'abandi Buja Hit nongera nshimira Buja Hit kabisa nkongera nkasaba n'abafanzi banje aho bari hose kugenda gukora subscribe kuri Buja Hit TV kabisa ibiganiro byose bize birabashikira nyene on time tagoranye kabisa. Tuzosubira nawe gutaha uri kumwe na Billy kuri micro behind the camera Juma professional nibagire kugira subscribe twize bya bihumbi jana by'aba subscribers. Bye bye.